birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro wahimbajwe ku civugo kigira giti dukore kugira turonke isi ifise amahoro. Ivyo birori bikaba vyari vyahimbarijwe mu ntara ya Burunga ku rwego rw'igihugu. Vyahimbajwe bifatikanije no kugurura icese ihingura no kudandaza amavuta y'ikigazi ya koperative Dukundane. Vyatangujwe no kugendera aho koperative ikorera kuva aho bakirira ibigazi gushika aho habonekera amavuta ahinguye neza. Urongoye iyo koperative yamenyesheje ko uhashoreye ibigazi bamugurira ku mafaranga 1500 y'amarundi ku kilo, hama ikiro kimwe c'amavuta kikagurwa amafaranga 11,000 vy'amafaranga y'amarundi. Parfembo Ninyibuka buramatari w'intara ya Burunga afashe ijambo ryo kwakira abashitsi yamenyesheje ko intara rongoye itekanye kandi abene gihugu baho bari ku bikorwa biteza imbere igihugu. Acanasaba ko abaterereye uwo mugambi ko bokwagura bagashitsa no kuyandi makomine na rigiyo ntara isanzwe yimbuka ibigazi. Abaserukiye amashira mpuzamakungu bashimiye abafashije bose kugira uwo mugambi ushoboke. Bashimiye kandi leta y'u Burundi kuko ishira imbere umukenyezi, ngo kuko uteje imbere umukenyezi ubuteje imbere umuryango mbere n'igihugu muri rusange. Mu ijambo ryiwe ry'uwo munsi, Angela Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ati: umunsi mukuru mpuzamakungu wo gutsimbataza amahoro uhimbazwa uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 21 Nyakanga. Nakaryo keza rero ko kwirimbura ingene dushira imbere inyifato nziza zo gufatana mu nda biciye mu bikorwa byo kwiteza imbere hamwe no gutatura amatati bidaciye mu ngimba. Uno munsi rero je unyibukije iteka natewe umunsi uraho twari mu bikorwa nk'ibi mu gihugu ca Amerika, New York. Natewe iteka ryo kuvuza inkengeri y'amahoro nagira ku rutonde kw'isi yose 516 amaze kuyivuza. Aho hari umwaka w'2023 nashoboye kugirirwa amahirwe yo kuronka urufunguzo rw'amahoro. Nari no munsi ndose akandi kaganuke nimufashe shimira Imana kwiteka nk'iryo yama impera ntari ndabikwiye. Nkuko mubibona ntawo bideha, turi mu mahoro kandi amahoro musesekara. Ahari amahoro imigambi y'iterambere iraba. Ahari amahoro nta kidashoboka ciza ku miryango ndetse no ku gihugu. Icivugo c'uno munsi kivuga kiti dukore ku buryo tuba mu isi itekanye. Dukore ku buryo tuba mu Burundi kuko Burundi buri mu isi. Gihamagarira rero abantu bose abene gihugu, inzego z'igihugu n'amashira hamwe yose afasha mu byo gutsimbataza amahoro kugira ngo uruhara rwo kwitanga mu guteza imbere ikibano ciza biciye mu bikorwa byo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Yatanze impanuro kandi ku bantu baca ivuta abandi mu kubabesha ko mu Burundi atamahoro ahari. Baca ivutu abandi bababwira ko mu Burundi atamahoro ahari. Turafise abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, turafise abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, muze muratubera aba ambasaderi beza, muze muratubera abaserukira Uburundi beza nkuko mwama nkuko muri, kugira ngo n'amakungu yose abone ko Uburundi ari nyabagendwa, Uburundi burimwo amahoro y'umusesekara, Uburundi burimwo abakenyezi bafashe ya mbere mu kuvyaza umusaruro aya mahoro turimwo. Yasozereye ijambo ryiwe asaba ko abari mu iyo koperative boza baraziganya amafaranga yabo mu mabanki, ngo na cane cane mu banki y'abakenyezi. Aca asaba ko hoba ishami y'banki y'abakenyezi
ngaho kugira ntibaze barakorera mu ruhombo. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye uhereye ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, icegera c'uwurongoye inama nshingamateka, abashingamateka batowe mu ntara ya Burunga, uwurongoye ikigo CFCIB, abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, abaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu n'abandi. Momenya ko uwo musi mpuzamakungu wahariwe amahoro kw'isi uhimbazwa igenekerezo rya 21 Nyakanga uko umwaka utashe, ariko aha mu Burundi ukaba wahimbajwe igenekerezo rya 23 Nyakanga.